Dusenge nyene ubasha uhoraho Mana wo mwijuru uwera uhambaye kandi ushobora byose nuhabwa icubahiro. Amen. Turagushimye cyane kubikomeye wadukoreye kaduha kubaho twavugeza amasaha turi bazima. Ishimwe n'icubahiro nibikugaruke ko ewe uhoraho. Turi hano rero nk'abantu ariko twinginga ngo banze twiheze utunganye uduharire icyaha n'igisa n'icyaha corangwa kuri twebwe n'icaranzo kuri twebwe. Maze turi hano twambika ubwiza bwawe urinde ubwenge bwacu n'ivyumviro byacu kugira ngo byose bitumbere kuri wewe, maze kino cigwa gitahuzwe nawe ubwawe utahuza abantu bawe bamenye ko ari wewe Mana wasize amategeko kandi ko ufise impamvu wasizeho udashobora kuvuguruzwa n'umwana w'umuntu. Bana natwe uhereye umwanya ushaka umusozo wa bino bikorwa n'igihe bizorangirira mw'izina ry'umunyabubasha Kristo Yesu dusenze twizeye. Amen. Murakoze cyane, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Hama rero isaha nako umwanya urageze kugira ngo icigwa cy'uno munsi kiduge, kandi ndabona umwarimu umwigisha wo ku ruhande rw'abakristo umupasiteri aberewe cyane. Reka tumuhamagare atanguze kino cigwa cy'uyu munsi. Mbega Imana yaratoye umunsi iwugira ikiruhuko, mbere uwo munsi iwugira itegeko ryawe. Karibu cyane mu mwanya w'iminota 20. Murakoze. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Abasiramu haleluya. Okay. Uyu mwanya tugiye guhagarara hano kugira ngo dukoreshe iminota 20 twige icigwa cy'uno munsi, kandi nararyohewe cyane mbonye ingene aba hano mu Rubirizi bakunda cyane kwiga, barashaka kuronka ubugingo budashira biciye mu kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kubw'iyo mpamvu rero nashaka mere nk'ubatera intege cyane, kuko icigwa tugiye kwiga uno mwanya kirakomeye gose. Umuntu atogiha agaciro arashobora kugira ingorane. Kubera iki? Kubera ko ijambo ry'Imana ryerekana ko abantu barishira ko umutima bakagiga ku murango no mwijoro ari bari boshobora kugira ante kuronka ubugingo budashira. Rero mwebwe mwaje hano kugira ngo mwige, twebwe duhagaze hano kugira ngo tubafashe kugira ngo icigwa kigende neza, kubera ko Bibiliya imbwira ngo abantu ntibashobora kwambaza uhoraho batamanje kwigishwa ivyiwe. Umusomyi? Naam. Abaroma 10:14 tubwira gute? Aravuga hati ego none bazokwambaza bate uwo batarizera? None bakuzokwambaza bate uwo batarizera? Kandi bazokwizera bate uwo batarumva? Bazokwizera bate uwo batarumva? Kandi bazokumva bate atawabasiguriye ivyiwe? Urakoze cyane. Abantu ntibashobora kumva atamuntu abasiguriye ivyande ivy'Imana. Rero twe duhagaze hano kugira ngo tubasigurire ivy'Imana kugira ngo bikunde. Mwizere, mumaze kwizera mwambaze iyo muzi. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Kubw'iyo mpamvu rero ikiwa kivuga ngo mbega Imana yoba ifise umunsi wayo nk'itegeko kandi nk'ikiruhuko. Umusomyi nivyo canke sivyo? Je ndavuga ati uwo munsi canke iryo tegeko ry'Imana ririho, ikibazo inyishu ni ego. Kubera ko rero twamaze kubona icigwa tugiye kurabira hamwe mbega uwo munsi uriho, umunsi w'Imana yejeje kandi igaha ukaba ikiruhuko ukongera ukaba nk'itegeko. Dusurinye aka kantu nk'itegeko ry'Imana. Rero tudatevye tuca twirukira cyane mu itanguriro. Itanguriro igice cya mbere ku murongo wa 3 nsomera ushikane 5. Itanguriro 1:3 gushika 5 haravuga hati ego Imana iravuga iti nihabeho umuco ubaho. 4 Imana ibona umuco ko ari mwiza iraheza itandukanya umuco n'umwiza. 5 Imana yita umuco umurango, umwiza iwita ijoro, buragoroba buraca, uwo n'umunsi wa mbere. Igihe Imana yari itanguye kurema, mwumvise ibyo yatanguye kurema, hama
ngo buragoroba buraca uwo n'umunsi wa kangahe wa mbere akumbe hariho umunsi wa mbere yego ko hari umunsi wa mbere rero bandanye inyandiko ushike soma 1:16 ushikane 19 tubonye ngo umunsi wa mbere Imana yararemye 16 baravuga hati ego Imana irema ivyaka bibiri binini sawa icyaka kinini cyo kuganza umurango ego icyaka gitoya kuganza ijoro ubona inyenyeri 17 Imana ibishira mu itazanure sawa ijuru kugira ngo vyakirisi 18 biganza umurango n'ijoro bitandukanye umuco n'umwiza Imana ibona ko ari vyiza buragoroba buraca uwo n'umunsi ugira kane buragoroba buraca uwo n'umunsi ugira kane twumvise ingene Imana yaremye umuco n'umwiza irabitandukanya ngo buragoroba buraca uwo n'umunsi wa mbere ubu natubonye ngo buragoroba buraca uwo n'umunsi wa kangahe wa kane turabandanya soma tumaze gushika ngaho rero twamaze kumva Imana yararemye ku munsi wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane reka turabe mbega ku wa gatandatu Imana naho yararemye rimwe nyene 26 somera rimwe 26 haravuga hati kubasoma n'abandika ego haravuga hati ego Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe aganza amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega byose bigenda bikwega inda hasi soma ku murongo wa 31 haravuga hati nuko Imana yihweza ivyo yaremye byose kandi ko ari vyiza buragoroba buraca uwo n'umunsi ugira gatandatu urakoze cyane nuko Imana yihweza ivyo yaremye byose imaze kubyihweza ngo buragoroba buragirane buraca uyo n'umunsi ugira kangahe gatandatu basi ku munsi wa gatandatu twabonye ku munsi wa mbere Imana yaragize yararemye ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu ku wa gatandatu bugorovye bugaca ku wa gatandatu mbega ku munsi ukurikira byagenze gute kabiri rimwe aravuga ati tanguro kabiri rimwe sawa ijuru n'isi binonosogwa kuremwa abo n'ibirimo byose ego vyisinzi ku munsi ugira indwi Imana inonosora ibikorwa vyayo yakoze iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa vyayo byose yakoze nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza kuko ari Imana yaruhukiye ko ibikorwa vyayo byose ivyo yaremye kandi yakoze urakoze cyane Imana iruhuka ibikorwa vyayo byose ivyo yaremye kandi yagize ntiyakoze ku munsi ugira indwi twabonye ko mu minsi 6 yose Imana yarakoze mugabo ntiyaruhutse yego kandi iyo minsi 6 yose Imana yakozemwo ntigeze yeza ngo igire iminsi myeranda oya ariko ku munsi ugira indwi tubonye ngo Imana yeza uwo munsi kandi iraruhuka ku uwo munsi ibikorwa vyayo yakoze byose Imana yacabwa icyubahiro kubwiyo mpamvu rero twamaze kubona itandukano hagati y'iminsi 6 imwe iri ku ruhande n'umunsi umwe w'indwi uwo Imana yejeje igahezagira kandi ikagirane ikaruhuka niyo mpamvu navuze ngo turaja kubona mbega uno munsi izina ryawo ntiturarironka kandi ntiturabona ko ari itegeko ry'Imana nicyo kigwa hano mbega ni itegeko kandi n'umunsi w'ikiruhuko reka rero tubandanije tuce tubona ingene Imana yejeje uwo munsi rero ikaciwana izina somera kuvayo 20 umurongo w'8 kuvayo 20 ku murongo w'8 haravuga hati ego haravuga hati kubasoma n'abandika kuvayo 20 haravuga hati wibuke kuziririza umunsi w'isabato mu minsi 6 zukore ego abari ukoramo ibikorwa vyawe byose sawa ariko umunsi ugira indwi niwo sabato yanjye je uhoraho Imana yawe geza ngaho mwarimo umunsi ugira indwi ni woki sabato uhoraho no sabato yanje je uhoraho Imana yawe kumbe ya Mana yarema ijuru n'isi ya indi yarema mu minsi 6 ikaruhuka ku munsi w'indwi wa munsi iwisi izina aha abantu bose barafise amazina ngaha bose barafise amazina nta numwe adafise izina kubera iki ivyo ni gahunda y'Imana no munsi wayo wisi izina iwise iki isabato ku munsi
umunsi rero w'indwi umaze kwitwa isabato, Imana rigomba ibandanya ivuga, bandanya arabandanya havuga hati sawa ku murongo wa 11 ntihakagira igikorwa na kimwe ukora kuri wo, ntihakagira igikorwa na kimwe ukora kuri uwo munsi, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe, sawa, cyangwa umugurano wawe cyangwa umuguranokazi wawe, ego, cyangwa inka zawe cyangwa inyambukira biwawe, ego, nuko iminsi 6 ariyo Jehoraho, kuko iminsi 6 ariyo Jehoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, ego, haruka ku munsi ugira indwi, nkaruka ku munsi ugira indwi, nico cyatumye Jehoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza, nico cyatumye Jehoraho Imana yawe neza umunsi w'isabato, nduka ku munsi w'isabato nkaweza Imana yacabwa icyubahiro. Amen. Umunsi w'Imana ugira indwi witwa isabato, kandi Imana yararuhutse ibikorwa byayo ikitakiragirane iraweza. Muga ku murongo w'8 ngaho bavuze ngo wibuke kuziriritsa, wibuke. Iri jambo wibuke nigihe ushobora, nigihe uba waribagiye, Imana ikaza ati we wibuke mwana wanje wibuke, kubera iki Imana yavuze ngo wibuke. Hano mwibuke ko Imana yabwiye Abisirayeli bari mu rugendo rwabo baja hehe, baji Kanani, bari mu bugaragwa, bari bavuye muri Egiputa kwa Farawo hariya mu Misiri, bahora y'imyaka irenga 400 ari nyagano. Mugabo kubera ko urukundo rw'Imana ishaka ku bwoko bwayo, abantu bayo bagomba kubaho bitondera ibyagezwe byayo n'amategeko yayo, noneho ije kubibutsa. Nsomera muri Zaburi 105 turabe igihe impamvu Imana yaje kubwira Abisirayeli ngo mwibuke kuziza umunsi w'isabato. 105:43 shikane 45. Zaburi 105:43 gushika 45 haravuga hati ku basoma n'abandika, nyarutsa. Akurayo abantu biwe banezerewe, akurayo abantu biwe banezerewe, abo yatoranije abakurayo baririmba, sawa, abaha ibihugu by'abanyamahanga, batwara iby'abanyamahanga bacumukuriye, ego, aho byaba bityo bari kugira ngo bitondere ibyagezwe vyiwe bagendere mu byo yashinze. Aho byaba bityo kwari kugira ngo bitondere ibyagezwe byiwe kandi bagendere mu byo yagizene, mu byo yashinze. Nuko rero Imana ikura Abisirayeli mu Misiri, ibakuyeyo ibashikanye hariya bakiri mu rugendo, none hiza kubabwira ati mwibuke rero, mwibuke bya bindi Imana yashinze n'ibyagezwe byayo, noneho ije kubibibutsa kugira ngo babandanye babigenderamwo, maze babe ubwoko bw'Imana bwihariye butandukanye n'ayandi mahanga. Ariko ngaho nyene Imana yaratanze gasopo aho nyene. Soma gusura mu byagezwe kane, usomere ku murongo wa mbere ushikane 3. Gusura mu byagezwe kane 1:3. Gusura mu byagezwe igice cya 4 ku murongo wa mbere. Aravuga hati ego, none rero yemwe Bisirayeli, nimwumvirize amabwirizwa n'amateka ashinzwe mbigisha, ego, muvyitondere kugira mubone kubaho, mwinjire igihugu Uhoraho Imana y'abasogokuruza yabahaye mucegukire. Bandanya. 2 Nimuze mwungurire ku byagezwe mbagera, nimuze mwungurire ku byagezwe mbagera, canke ngo mubigabanye, gomba wigeretse ngaho. Imana iratanze gasopo ati mwabantu banjemwe ibyagezwe mbagera ntimuze mwongereko canke mugirente mugabanye. Abantu b'Imana biyemera bari hano baduze ikiganza, murakoze cyane. Abantu abatari b'Imana twababonye, igihe rero baza kuvuga uraja kumva bongerako canke bagirane bakurako, ariko Imana yaravyanse ati ntimuze mwongereko kandi ntimuze mugirente mugabanye, sawa. Kubera ko hari abantu baca bitwaza ngo Yesu ngo yarakoze ku isabato, ngo yaragizente, ngo yarasubiye. Yesu bwiwe yaravyanse nawe nyene byo kongerako canke kwanga, byo kongerako canke kugabanya. Matayo 5:17 nyarutse inyandiko kutubandanye. Matayo 5:17 haravuga hati ku basoma n'abandika, sawa, nimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe, nimugire ngo naje kuvugishwa n'Imana, nimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe canke amajambo yavugishwa n'Imana. Naje kubisenyura, naje kubishitsa. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Yesu nawe aje gushimangira ko
igikorwa cyamuzanye, atazanye no gusenyura, gukuraho cyangwa kongeraho ibyagezwe n'Imana n'amajambo yavugishwa n'Imana. Umuntu aje guhagarara ngaha yiyemera, aje kwerekana ingene Yesu yavuze ngo isabato yarakuweho, kandi Imana yaranse ngo nimuze mwongereko cyangwa mugabaye. Ivyo nivyo ukunda. Tubandanye rero, twamaze kubona ko Yesu nawe nyene ashimangiye ngo sinaje kubisenyura, ahubwo naje kugira ante kubishitsa. Kubera ko Yesu atahura neza yuko ibyagezwe n'Imana ari ngombwa, aca yigira mu isinagogi hehe ku munsi w'isabato, gukiza, kuruhura no gutabara abantu bakaca bavuga ngo Yesu yagize ngo yakoze. Yesu ntiyakoze. Matayo 12 ku murongo w'9 tumanuke ushike ku 12. Babandi bavuga ngo Yesu ngo Yesu ngarakijije umuntu, ngo gukiza umuntu, ngo egare ngo gukora, ngo Yesu ngarakijije ikimuga ngo yakoze. Soma. Yesu akiza umuntu anyunyutse ukuboko. Sawa, soma nyarutsa. Avayo yinjira mu isinagogi yabo. Kandi harimo umuntu anyunyutse ukuboko. Baramubaza bati, mbega biremerwa gukiza ku isabato? Sawa. Ngo baronke uko bomurega. Rindira gatoyi. Ngo baronke uko bogirana. Bomurega. Abava baza kurondera ingene baturega. Bandanya. Arabishura ati, ninde muri mwebwe yoba afise intama imwe ikagwa mu cobo ku isabato ntayifate ngo ayikureyo? 12. Mbega none umuntu ntaruta intama cyane. None rero biremerwa gukora ivyiza ku isabato. Bas, biremerwa gukora ivyiza hehe? Ku isabato. Kubera hari umuntu ava yitwaza ngo ngo gukora ivyiza ngo ku isabato ngo biremewe, akacaca kurima ngo agiye gukora icyiza. Sivyo. Yesaya 58:13. Minyandiko unyarutse umwanya turiko tugenda n'umwanya. Yesaya 58 ku murongo wa 3 haravuga hati 13:58 Yesaya. Ego. Haravuga hati ku basoma n'abandika. Sawa. Haravuga ngo niwakurikirenge cyangwa ntukandagira isabato. Sawa. Ukareka gukora ivyo wigombeye ku munsi wanje wera. Ivyo wigombeye ku munsi w'Imana wera. Ariko ukita isabato umunsi w'umunezero. Sawa. Mbere umunsi wanje wera ukawita uw'icubahiro. Ukawubaha. Ukora ivyo ugomba ubwawe. Ntiwironderere gukora ivyawe. Sawa. Ntiwirigwe mu bijandijandi vy'ubusa. Sawa. Nuko uzonezererwa je uhoraho. Nanje nzoguha kugenda ujandagira ku mpinga z'imisozi yo mu gihugu. Bas, ntiwirondere gukora ivyawe. None gabagenzi, iyo umuntu agiye kurima ntagiye gukora ivyiwe. Yego. Iyo umuntu agiye kudandaza ntagiye gukora ivyiwe. Yego. Yesu igihe akiza umuntu yarakoze ivyiwe. Mwibuke Yesu yavuka mu muryango w'ababaji, mugabo ku isabato ntiyaja kubaza. Ku isabato yaja mu isinagogi kwiga ivyanditswe no gusoma no kugira ane no gukiza. Nivyo twe dukora ku isabato. Ashitse no mu isinagogi bamuhaye igitabo cyo bavugishwa n'Imana. Yesaya arasoma, ni muri Luka 4:16 ntiwe uri gurahasoma. Kubera iki? Twebwe twinjiye mu rusengero ku munsi w'isabato tugiye kuruhuka, tugiye kwiga ivyanditswe, tugiye gusenga, tugiye gutazira no kuhimbaza Imana yacu. Yesu nawe nivyo yagize nivyo yakoze. Kubwiye mpamvu rero twamaze kumva ko nta muntu n'umwe ashobora kuzana icitwazo ngo ku isabato ngo hariho ngo bikorwa byo gukora, kubera ko twabonye ko igihe cyose umuntu akoze igikorwa cyo gukiza atari cyo yigombeye ubwayo, igikorwa cyo cy'Imana ivyo biragize biremewe. Rero ivyo tuca tubandanya tukabona ingene n'intumwa ubwazo inyuma ya Yesu nabo nyene isabato babandanije bagirane bayubaha. Ivyakozwe n'intumwa 17 ku murongo wa 2. Haravuga hati ivyakozwe n'intumwa 17 ku murongo wa 2. Sawa. Nuko Paulo nk'uko yamenyereye yinjira muri bo amasabato 3 avugana nabo ivyo mu vyanditswe. Amara amasabato 3 amarana nabo amasabato 3 avugana nabo ivyo mu vyagize mu vyanditswe. Yesu yinjiye mu isinagogi ku munsi w'isabato nk'uko yamenyereye, yitorera ibitabo agasoma. Niyo mpamvu zabe ntumwa y'Yesu abahanuzi n'abavugishwa n'Imana, abo bose kubwo batahura ko ari abantu b'Imana, ko ari ubwoko bw'Imana, isabato barayubaha, ntibayikengera, ntibakora ivyo bigombeye, kubera ko batahura neza ko ari itegeko
ry'Imana. Twamaze kubona ko isabato ari umunsi wera Imana yaruhutse igaha umugisha mbere igatandukanya n'iyindi minsi. Ikigeretse ko ikibigira itegeko ivuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato mu minsi 6 uzukora ibikorwa vyawe, vyandi vyo kuja kurima, vyandi vyo kuja kudandaza, vyandi vyo kuja kugira ntariya, byose ivyo ubikora mu minsi 6, ariko mu kumunsi 7 kubera ari umunsi w'Imana uruhuke uwubahe, ntiwirondeye gukora ivyo wigombera ubwawe, mbere ngo ntiwirirwe no mu bijandi by'ubusa. Imana yacu rero ihabwa icyubahiro. Amen. Kubera ko ijambo ryayo riratomoye, uri pinga abandanya apinga, ariko Imana yaratanze gasopo kubera ko umuntu wese yubakwa kurenga ibyagezwe by'Imana akabirenga ku manyama, uyo nta bugingo budashira azogirane azoronka. Rero Imana yacu yabwa icyubahiro kubera ko iramaze kwisobanura kwerekana umurongo yo igenderako, kandi n'umurongo ishaka ko abantu baye bagenderamo. Si abantu bose bavyemera, kubera umuntu kwemera ivy'Imana n'uburenganzira bwiwe, atavyemeye imbere hari iki urubanza, uvyemeye n'ubundi imbere hari ubugingo budashira. Ubwo bugingo rero nibwo mpamagarira buri umwe wese ari hano guharanira kuzoshikamwo kubwo kumvira amategeko y'Imana no kubahiriza ivyo yagizene ivyo yashinze. Reka Imana idufashe kandi ibandanye kutuzigama, ibandanye gukangura imitima yacu kugira ngo ukuri kwayo n'ijambo ryayo bigire ububasha n'ubushobozi mu mitima yacu kugira ngo duhindukirire Imana nayo izoduha ubugingo budashira mu izina rya Yesu. Amen. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Iminota 20 ya mbere iraheze ku ruhande rw'abakristo, kandi umwigisha ahagaze neza mu cigwa, yahereye ku ntango. Rero uyu mwanya nawo nuwa bene wacu mwenye kitarashobora kuza hano kugira ngo ahagurutse umwigisha nawe nyene mu minota 20, kandi ico dusaba nuko umwigisha atava mu cigwa. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Islam takbir. Akbar. Takbir. Allahu akbar. Mwarimu avuyenga arahejeje kwigisha. Nibaze yuko umwarimu wanje hagiye amukurikiranye, kuko iki cigwa kweri yaragifitiye ubusongo bwinshi. Ubusongo. Uze kumbaza umuhazara ni waheza ndakubwira. Kuri ubwo rero araduje kuvuga byinshi, je ntacyo nabivugako. Oya noba ninjiye mu cigwa. Amidu pandasi ingo nyonyore, ingo bigishe iminota yawe 20. Ngo yararuhutse, sinzi yuko ari yarushe. Uraduha makuru, karibu. Na bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Naam, nyuma yo gushimira umuremyi w'ijuru n'isi nongira sabira amane mugishiko byose akara kwasozereye inuma n'abahanuzi inwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam we n'umuryango we n'ingenanyiziwe eka nabajya bose azogendera ku mico myiza muranzi nako dusaba ko Imana duyobora tukaba muri bo. Allahumma amen. Amen. Ikigira kabiri, reka shimire uyu mwene data mwene mama kuri bene Adamu yagerageje kwigisha, ariko probleme yagize nuko ikigwa ubwe cyamwariye gutahura. Birabaje gutagura ikigwa mukitorera ikigwa, ariko kukigisha bikagutera hasi bikaguswa kuwa amazi. Ibi bintu birababaje cyane. Inyandiko yagiye atanga ngaha bitandukanye nuko bo babigenza, nuko babyitwaramwo ku nyandiko ngaha yatanze, kandi ukuntu yigishije bitandukanye nuko ikigwa kino munsi kimeze bagitoye. Ariko reka ndamuje ko ndamwigishe mere kwanza ku nyandiko yatanze kugira ngo sozere aho yahereje ndamukosore kamwe go kare. Mwari mo mari
Naam. yatanguye atanga igitabo c'abaroma 10:14 yagiye mu baroma mera ngaha kwanza igitabo c'abaroma 10:14 ikigabane c'10 abaroma honye n'amajambo ya Paulo uciyashira mu vy'Imana ibyaparubisha mu vy'Imana biraja mu soma tombiritse ariko ivyo yasomye ngaha nivyo yavuze biratandukanye n'ivyanditse ngaha biratandukanye sana soma wumvirize igitabo c'abaroma 10:14 10 umurongo w'10 ndiyo wumvirize inyandiko kunigira iti mwumvirize ndiyo none ati none bazokwambaza bate ngo bazokwambaza bate uwo batarizera kandi bazokwizera bate uwo batarumva ngo kandi ngo bazizera bate uwo batarumva ikibazo gihari wowe witeze Imana uyibone hamongera uyumvirize kandi bazokumva bate kandi ngo bazokumva bate basiguriye ivyiwe basiguriye ibyiwe ikibazo inyandiko niyo yitahuye Imana nagwe woyumva ijwi ahubwo ijwi ry'Imana uryumvira mu numwe n'abahanuzi Yesu yarabyemeje mwarimu tubaze Yesu Yohana 5:37 musomere umbere 5:37 hagira ngo iki ariko jewe Yesu ndashikishingira intahe kuruta Yohana David kishingira intahe kuko ibikorwa datamaye ngo mbere iyo ivyo bikorwa nyine nkora kweli nivyo bishingira kuko data ari we yantumye iyo data yantumye kandi data yantumye ndiyo niwashingira intahe naho murumva ijwi ryiwe naho muriga mumviki ijwi ryiwe kuko umuhungu mudivatisi arindira kugira zizera Imana kugira azorinde kumva ijwi ry'iki ry'Imana kugira abone kwemera iki Imana uzorinda ufutumviza ijwi ry'Imana ukuntu rimeze uzorinda upfa ucikane Yesu yavuze ko atawurumva ijwi ry'Imana uyu nembwa azokwiza ariko aryumvise uragowe uzorinda upfa kweli aho ndagukosoye nusubire kuja mu kwa Paulo atanasoma kandi mwarimu itanguriro rimwe 3 itanguriro rimwe umurongo wa 3 inyandiko igira iti Imana iravuga iti nihabeho umuco ubaho ngo nihabeho umuco iri nirema ry'Imana ngo nihabeho umuco ubaho endelea Imana ibona umuco ko ari mwiza iraheza itandukanye umuco n'umwiza Imana yita umuco umurango umwiza wita ijoro buragoroba buracaho n'umuco wa mbere Imana iravuga iti nihabeho itasanure hagati y'amazi bitandukanye amazina yandi Imana iraritasanura Koroka 16 higera 19 nyarutsa 16 kugera 19 Imana irema ivyaka bibiri binini icyaka kinini cyo kuganza umurango ari ryo zuba mubona n'uyu mwanya n'isaha n'icyaka gitoya cyo kuganza ijoro hamwe n'icyaka gitoya cyo kuganza ijoro ariko kwezi be n'inyenyeri hamwe n'inyenyeri 17 Imana ibishira mu itazanure ry'ijuru kugira ngo vyakibishe biganza umurango nijoro biganza umurango hamwe nijoro bitandukanye umuco n'umwiza Imana ibona ko ari vyiza uragoroba buraca uwo n'umunsi ugira kane kane wewe acaruka ngo numumva ko Imana mu kurema ngo hariho iminsi yagishiya ku murongo kugeza ku munsi ugira 6 Imana irarema kuwindwa Imana iceragira iki iraruhuka none ikibazo gihari ko Imana yari yahejeje kurema washaka kandi iyo irema ibiki kandi yahejeje ngira yashaka yiha kandi yashaka rema ibiki kandi Imana yahejeje urayironderera kandi ikibazo gihari jende umuvundi ndiko ndubaka inzu nahejeje na control ndasubira kandi kubaka no engineer yubatse iyo nzu ntiyataje ngira baramubona hajya kwiganza ari ngira aramubona yarataje yari oyo yaramubona iyo ngora abaho abadivantiste bafise Imana yahejeje kurema byose ica yituriza mu nganji yayo ushaka yongere kurema iki se muramura tunyoteza ibyo babyita kuruhuka wamaze akazi we wahejeje ingorane nikibazo mwalimu mari acaragenda kandi arasoma kweli itanguro rimwe 2026 rimwe 2026 itanguriro inyandiko igira iti Imana iravuga iti turema umuntu mu ishusho yacu ngo turema umuntu mu ishusho yacu kweli ase natwe ikibazo gihari izi sura ziwacu twese zirasa ikada ikibazo gihari Imana isa nande muri twebwe ngaho ko tudasa
kuri umuhinga imana isa nande muri twebwe ngira ni inshinwa oya ngira isa nk'akaziri ni impinde cyangwa isa na jerufe cyangwa ni nyamwema. izi nizo ngorane zihari ariko mwarimu nawe bagira gusoma 7 gusoma umusomera 7 ngumbi twumva 7 bagira ati nuko imana iri mu muntu nuko imana iramiki umuntu imana ikirema umuntu none ko nje afite izuru rimeze uko imana ifite izuru nk'iryanje natubwire ubu n'ubupagari izina ry'imana buri mu bakristo bega muragowe izina ry'imana karabaye iyi nyandika yija kiramugora gusobanukirwa kweli acyatanga n'itanguro 2 rimwe itanguriro hasome nanda mukosora itanguriro 2 umurongo wa mbere soma ashatse kwerekana renga umunsi imana yaherejeko aha soma umvire ijuru n'isi binonosogwa kuremwa bene birimo byose mwumvire nizeke kirundi mucyumbiritsa zisinzi ati ijuru n'isi binonosogwa kurema byose hamwe bene birimo byose ego ku munsi ugira indwi indwi bigenda gute imana inonosora ibikorwa byayo yakoze yakoze hemwe iyo umuntu anonosoye inzu yakoze ntiyakoze aba yakoze ni control yakoze mbega uri boss uramuhemba n'umuhemba muragive bace babimwe umushahara ngo ntiyakoze wowe ukoze control ntuburi kurakora muragive bace bagukubita ku ntoki ngo ntiwigeze ukora mwebwe shamuri abasuma mwebwe yaranonosoye muragowe niyo mpamvu mwarimu imana yacivuga amajambo akurikira abonekana mu gitabo cy'itanguro 3:16 inyandiko igira iti ndiyo kandi mwebwe muragenda muruhuke umviriza uko imana yacivuga kandi imana abarira uwo mugore imana ibarira umugore ari we Eva ati nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda uzokwa muvyara abantu ubabara uzokwa muvyara umwana ubabara ikibazo gihari nk'abadivemwe umugore abadiva agiye kibaruka arababara n'ababara kwisabato agenda ate mwingira afashe gisekira afashe agenda aratwega agenda seka ngiye kuvyara abana ngiye kuvyara magabanye kwisabato agenda seka imana tuzobyara ugize iki umugabo we harabandanya abarira Adamu ati ndiyo nawe rero wa mugabo wa Adamu ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nani narakubujije uzaniye isi umuvumo reka mbaza abadive ku munsi w'indwi murajya ni mujya murajya ni mujya oya ntibarya abagabo ku munsi w'indwi abadive maratanga rasiyo nazo mutanga wapu abagore bari mu kwahukana isingorane uzaniye isi umuvumo uzokwamugira ibivuye mu isi ubiruhiye iminsi yose yo kubaho kwawe yo ku munsi w'indwi muja muri bonisi ntibarya ntabwo murya nimba barya naho barya ibyo batakoreye nibyo mwiba ngira n'abazuma nibyo mwiba abana bazuma izo ngorane kweli acarajaho kandi mwarimu atanga ikigabane muri kuvayo 28 wibuke kuziririza umunsi w'isabato hasome nahejeje ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato ikibazo gihari imana iri kibarirande Mose ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato none ikibazo ujya ni Mose natubwire ujya ni Mose eka mwabyo ujya ni Mose wapi izi ni ngorane imana ntiyavuze ngo mwibuke yavuze wibuke n'umuntu umwe ariko ujya yisize bumenga ni Mose mwarimu nimaze kubarira Mose yari intumwa y'Imana kabisa ari itegeko ryega Mose n'abantu bo mu gihe cya Mose kandi aba bantu matubarere gusura mu byagezo 5:15 igitabo cyo gusubira mu byagezo ikigabane cya 5 soma umurongo w'15 ndiyo inyandiko igira iti igira ngo iki kandi ati kandi nawe wibuke ko wari mu buja ati imana ikibwira Mose ngo nawe
nawe wibuke ko wari mu buja iyo wibuke ko wari mu buja mu gihugu cya Egiputa jewe uhoraho nagukuje ukuboko kwawe kw'inkomezi kubanguye ndiyo nicyo cyatumye mbikugera ndabikugera kuziririza umunsi w'isabato kumbe wahaye bari inyagaro mu gihugu cy'Egiputa mu nzu y'Ibuja. Mwebwe muri abanyisirayeli mwe mu buhungiro mwaragiyeyo muvuye induta mwahungiye hehe muvuye mutenderi izi nizo ngorane kweli ukaza kwishira mu kintu cyaho abantu bari mu buja kandi bimunzi wewe uri umurundi wagiyeyo ryari wewe ahabwa ibigori mwaririye no kubiri n'ibiharage barabidusubiza nukuri barabidusubiza no munsi mugena mu bitanze mbeho waba muri village ya kangahe mu buja kwa Farao izi nizo ngorane Mari atarajaho kandi atanga inyandiko gusubira mu byagezwe kane rimwe igitabo cyo gusubira mu byagezwe nkosora inyandiko yagatanga imwe ku yindi agira ati none rero yemwe Bisirayeli urumviriza abayaye ni yemwe abarundi oya yemwe abarundi yemwe Bisirayeli nimwumviriza amabwirizwa n'amateka ashinzwe mbigisha mu byitondere kabisa kugira ngo mubone kubaho iyi nyandiko ne wayitanze wowe ucawisha muri bene Abisirayeli kandi uri umurundi igihugu uhoraho Imana ati mwinjire igihugu uhoraho Imana y'abasogokuruza ndiyo mucegukire n'Uburundi umva ari Uburundi aratubwira wowe kuri ngahe Burundi nimba ari umunyisirayeli naho azane karangamuntu cyangwa azane pasiporo na visa tuvire mu gihugu turamwomora uno munsi atuvire mu gihugu mwarimu abayari b'Isirayeli bari basezeraniwe ico gihugu kubera iki bari mu buja nagari mwebwe inyuma yo gusezeranwa Imana ibasezeranira Imana yabaye n'amategeko kweli mari 10 ihera mbere kuvayo 31 ariho kuvayo 31:15 somiyo inyandiko igira ngo iki mu minsi 6 ati mu minsi 6 abari ibikorwa bikorerwa gomanda basuzuma mwebwe ko muri abanyisere mwebwe ari kuugirindwi ni Isabato yo kuruka bihebuje yeredwe je uhoraho Isabato n'umunsi ugirindwi yeredwe je uhoraho ndiyo uzogira igikorwa na kimwe akora kuri uwo munsi kuri uwo munsi w'Isabato ndiyo ntazabure kwicwa ku munsi w'indwi abadandaza mu botike bugurura abakonveri bagakora abashoferi bagakora umaze kwica abangaye mwebwe tubwire mutubwigiti gita umaze kwica amategeko ko mwayahawe mutarabateka mitwe ejo witeguye gutema bangaye muzokwica abangaye ko bazokugura mu isoko badandaza ari benshi mbebo bo ntibazoza kumuhaza rejo ngira nibazoza ati nugutanga ubutumwa ngo zo gukora genda gira n'icyo ntibazoza kuganira abyisunga no gutanga ubutumwa ngo nugukora agace gagira ko pasteur ku munsi w'Isabato ukwezi guheze bamuhemba yandikisha umushahara ku munsi w'Isabato aramuhemba nyene kubera yakoze ku Isabato sore ururabo gomba utakoze uyu wakatija kubesha abantu ngo ati nugutanga ubutumwa pasteur ko bamuhemba umushahara none ntaba yatanze ubutumwa murabateka mitwe mwebwe n'inzu barazifise bapangishije n'abapangaye ugira bakuramwa ayo ku Isabato none ijya minsi 4 kuko Isabato mwarimu ukwezi kuvita indwi zingahe 4 manake kurimo amasabato ngahe 4 none amahera y'ukwezi murakata ijya minsi 4 murayikata mwebwe mutarabateka mitwe mwe murababeza muragowe niyo mpamvu mwarimu Imana bo yahaye amategeko y'Isabato kweli Imana y'Isabato kweli Imana yibahanye n'amategeko yayo ndakwereka ayo mategeko icenda kukanukuna amategeko bwabo yabananiye gushira mu ngiro Imana iragira ikibacika ibivume mera kwanza 16:29 kuvayo cenja ko ukuntu bananiwe ayo mategeko 16:29 hagati ndiyo araho ko nabahaye Isabato je wako nabahaye Isabato nico cyatumye mbaha ivyo kujya vy'iminsi 2 ibyo kujya by'iminsi
minsi dejuru kuwa gatandatu umuntu wese naguma hari ntihagire umuntu ayegayega ku munsi ugira indwi kuba isabato yinjiye gusa ushaka uburi muri toilette umeze uko waguma muri position yukunyene kweli ni wahagarara kabisa bavuze kuyegayega nukubuja kweli yari burujijwe mwarimu naam ngoma mbaza kabazo kiri tegeko ryabahawe isabato yinjiye ku munsi w'indwi atakuyegayega abagabo n'abagore b'abasabato ku munsi w'indwi muragira amabanga yabubatse nimukora imibonano mpuzabitsina nimba mubikora gute katakuyegayega canke naco niciza uwamuraza mutwije ngaho kuno mu bigenge mugabo mwarimu je ku mugoroba barampa kuvye kujya bivuye mu ijuru barabiguhere ego batoye naje barampa nese ku mugoroba kubera ngo bahabwa ivyo kujya by'iminsi ngaho ibiri uno munsi murampa baraza kumakusha mutaduhaye sizere igeze ntimumvana mutaduhaye ndabereka kweli mwe muramigera gakora ngaho kabisa tubandanye bandanya nihagira umuntu ku munsi ugira indwi nuko kuwindwi abantu bararuhuka baca biruhukira babingo baca baja gusenga abateka mitwe baca bagenda kuvyina baca baja gutamba iya mbere n'iya kabiri abagore n'abagabo bakaja ku murongo imiswe n'inkumi zigatondeka mwebwe muragowe ntabwo ari gusenga no kuruhuka babashoye bibyaza umusaruro amategeko rero yarabananiye muri umusaruro mu bubyazamo turaza kwibaha mu bikeneye turi ngaho tubigishe kamwe kukandi amategeko abanana n'abanyisirayeli Ezekiel 20 12 ndiyo 12 gucungura umwanya soma 20 gucungura umwanya soma 20 gucungura umwanya 20 Ezekiel ndiyo inyandiko igira iti uwumvirize neza nabonye nabavyumve bongera babisobanukirwe hagira hati mweza amasabato yanje mweza amasabato yanje ikibazo gyari iyi mvugo iri mu bwici cange mu rudende no bwishi wani mumva ko hari sabato irenze isabato nyinshi mukeneye turazibaba ikimenyetso yanje namwe kugira ngo mumenye yuko jewe duhora imana yanyu ariko abana babo barangararije bagenda mu mabwirizwa y'isabato ntabwo byakiba bakiyagenderamwo ntibakomeza ibyageze byanje babyitondera ibyo bibeshaho uvyitondeye baziruye amasabato yanje nuko rero avuga ko ngiye kubasuka kuburake bwanje muravye namwe yo barakari wenye nikabakubita ubuhiri ngiye kubasuka kuburake bwanje imana ikibasuka kuburake bwayo kubera bagiye kubira amategeko y'iki y'Imana yega isabato namukanye imana yo barimbura akazi kanyu maze muratuzura kaboze imana yarabavumye kabisa muratuzura kaboze kweli isabato iki gihe ntabwo igihari ahubwo mwarimu acarajako atanga Yesu ko nawe yaje ashinga iby'isabato ndiyo Yesu lazima bivuge kubera isabato mu mategeko y'iki y'Imana yahawe abantu runaka kandi mu gihe runaka turi kumwe kandi nawe yari yahawe kwigisha abisirayeli iyo mama atari kuyisenyura soma Qur'ani 2:35 2:65 havuga hati Imana ibari numwe yo Muhammad kwijanye n'iby'isabato soma kandi mwaramaze kumenya bamwe bahemuka muri mwebwe kwisabato mwebwe abisiramu ngo mwaramaze kumenya bamwe bahemuka muri mwebwe kwisabato bandanya maze tukababwira dutene mu binkende ziteye isoni tukababwira muri babimenye inkende ziteye isoni mu ndabi ko atamirizo bafise ndabira babwiwe ngo bagumaho baca batangura kuyerera mu masengo baca batangura gutembera ejo muzojayo bahabwa ivyo kujya biva mu ijuru bagaca bagenda gusuma bagaca bigendera mu isoko mu kagororero abandi ngo na kinyobwa ngaho bizo mugabotiki bebe muravuga Imana rero yaciye bahindura inkende ziteye Imana ikibahindura inkende ziteye iki isoni kubera abana ni amategeko y'Isabato tubigira ikigwa ngego tubigira ikigwa gihambaye kuri iryo hanga twebwera abisiramu bica bitubera ikigwa gihambaye kwihanga ry'abanyisirayeli apana ry'abadivantisi bo kumugore Elena G. White muri Amerika hariya na munyamerika yahawe isabato oya aha turaje akari nyuma karahenda mukanya turaje tubereke n'ukuri Isabato yafuze sawa kabisa salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh raha siyo raha
biriko bikagenda bitahurika porampore pole bigenda bitahurika kweli. Iminota 20 irarangiye ku mpande zose, tugomba kandi twongere iyindi minota 20 ku mpande zose kugira ngo kigende gitahurika. Mwenyekiti ngo uhagurutse umwarimu wawe iminota 20 kandi tuvuza yuko ngo twoguma mu ciko ntimukwepe. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Nta majambo menshi ngiye kuvuga kubera ko abigisha bamutegereye neza, ahubwo mpagurutse umwigisha wo ku ruhande rw'abakristo aze afata iminota yiwe 20 mu mwanya